nkuko abantu bamaze kubibona twakiriye umutumire wacu hano ndavuga ngo muremure ya muremure bamenyereye makuma stage menshi anavuga ma concert menshi yo guhimbaza Imana n'indirimbo yihejeje go cyane baramonye handi hantu nyine bitubwira Enock n'amahoro ndashima tubaha ikaze muri BTV no mu biganiro BLM. Merci beaucoup Nikandira kuri BLM show. Okay, kuraba neza wari ufise ibikorwa nyene kabisa hamwe tunaguhamagara. Si. Kuri news na ikinicho gihe. Yamaza ariko muri live nta munsi n'umwe ari bwaza ariko aratewe iteka cankwe ari iteka na cyane cyane kuvyahejeje kuvyari karategura nico gituma ashika hano muri studio zacu. Rero Enock tukuzi muri byinshi mu ndirimbo by'ukuri zo guhimbaza Imana novuga urafasha baje guhezagirwa uyu munsi naho tuza kuyaga ku ndirimbo shasha kubikiri ko yategura indirimbo shasha nayikoranye na Bandine zagusohoka jeudi muri blessing night muri blessing night jeudi 16h kuri EEAC sawa usanzwe usengera Blandine asanzwe ari muri twamuzi Amandine asanzwe ari umuririmbyi abikora neza aririmba neza cyane ni indirimbo yitwa gute mbega okay ni indirimbo yitwa Wiki mbega unawe timbega urukundo nakiri narinzi ko kuba yitwa mbega iyo ndirimbo twoyitagamwe iki ntazi nguhe okay c'est un cover tonga YouTube mais naba ikaze jeudi kuyumviriza no kuyibona video donc ni un lancement officiel. Yes. Okay izo basanga pi abatumiwe mbega ndazi hari abantu bakunze kuvuga ati nabantu bo mwishengera n'irindi oya si benshi vraiment ni Amandine Gloire Cassiano na Trumpet Sound Sanzuri groupe y'Ange n'adoration. Donc abona bazoza kugufasha nuvuga ku uyu munsi kuko no munsi dasanzwe usora indirimbo kandi si byishije inyuma nkuko twabiganire mu giganiro giheruka cya iki nico gihe numvise avuga ko hari ikindi kintu cihishije inyuma imbere novuga ngo iyo blessing night lancement ya band yanje Polana bitwa Blessing Music Band mbega Enock iyi ni indirimbo isanzwe izoja mu rukurikirane album canke naho ni indirimbo gusije yisanzwe ni single ariko ndiko ndategura album yanje ya 8 chansons. Okay azoba ari ya mbere Enock twabonye kari blessing night kandi ni praise and worship mbega kuri wewe novuga uguhimbaza no gutazira kuri wewe ubifata gute en fait no buzima bwa misi yose ni style mode ni sindirimbo canke kantiko ya sikibanza no buzima bwa misi yose tu marches à l'école d'un style de vie guhimbaza Imana no ngaho uri kurahimbaza cyane gose natwe mu biganiro guhimbaza c'est une vie positive ihimbaza Imana mbega Enock icaha wewe kuri wewe niki icaha première chose ni kinu kiri comment dire kivuga uko nyene ucumba Amani Kiswahili kama ni mulingala hamna à l'encontre de la volonté de Dieu je ukora igihushanye no guhusha cyane kandi urabyumva conscience uriyagiriza nk'ubu turi muri blessing night kurya munsi wa kane urabona ko abantu novuga ngo bamwe bararira abandi bakikumbagaza bivaye novuga no kuno uri kuraririmba wowe nkawe Enock ubifata gute yubona public kiragenza ikirerekana novuga ngo amasinya atandukanye imbere yabo na cyane bitewe n'indirimbo zawe uri kuraririmba hari indirimbo urimo ukabona umuntu ameze gutya ni kinundi ubona ati kabisa ariko aratemba nyene en fait nous sommes en train de refléter la volonté de Dieu. Même dans la Bible quand Jésus prêchait il y a de grandes choses qui se faisaient. Il y a de délivrance, il y a des gens qui pleuraient, il y a des gens qui étaient bénis. Donc quand on reflète la volonté de Dieu turiko turaririmba Imana moi hier akikorera donc
C'est beaucoup plus sur ça. Na masigne gusa. Okay. Uwo munsi mbega kuwa kane azoba ari isaha zingahe niki witeze niki gutumirira nuwahe mutima wumva umengo guhamagara abantu kuza bafise cyane cyane nabwira abantu ari il y a une grande bénédiction dans l'adoration. On va expérimenter ça. Hari novuga ngo hari umuhezagiro mwinshi cyangwe guhezagirwa kurengeje urugero mu guhimbaza no gutazira. Ya muzobaho rero novuga ngo muri uwo mwanya mwiza wo guhimbaza no gutazira ubwiza bw'Imana buzoba bubatwikiriye ni heneza na neza. Kuri EEAC BWIZA, donc avenue d'Université numéro 41. Nibaza ko benshi basanzwe bahazi abatumiriwe sabo ngahanye muri centre muri mukaza gusa ariko impande zose ku musanzwe mu muzi Enock by'ukuri asanzwe ariko arakora rero tukwifurize umugisha kandi ndaza kunagusagira mwe muyera by'ukuri nzobadayo kuri wowe kandi ndaza aguhana nandi majambo menshi kugira imitima ya benshi ishobore kubandanya kuko niko kazi mufise nico bivuga mufise ngaruka gato kuri indirimbo mbega urukundo wavuze ko hari indirimbo iri muri kantike nibindi mugabo wotumirira abantu nyamba ufise chaîne yawe ya YouTube kujayo baba baragendayo kugira ngo ni bashira ko bazobe babonye bacabona notification Enock BLM akandika Enock BLM research hama bacabona konte yanje Yes, numurumvise rero ko Enock abatumirira kuza muri Blessing Night aho azoba ari ku munsi wa kane igihe cy'isaha 10 kuri EEAC BWIZA urahazi Yvonne ego ndahazi Enock nzobashe basengera nje tona mubwiye rero bari mu mpande zose zigize gisagara cyane Jabe BWIZA Rohero Nyakabiga papana bari mu gihugu hagati muri no hari no mu gihugu hagati bifuza kubaho ubwiza bw'Imana aho hano kuza kwirabira ivy'Imana ikorera muri EEAC BWIZA ikoreshejwe n'umukozi w'Imana Enock BLM murahawe rero ikaze novuga kuri EEAC BWIZA mu kumusezera tumusezeze n'indirimbo yiwe kora ego Enock ico ushobora gutumirira je canke akajambo kamwe kubazoza ndetse n'abakunzi bo gukurikirana mbega kwinjira n'amafaranga canke oya nibusa okay uno busa sezero turangiza ndetse twavuze ko twipfuriza imyiteguro myiza kuko bisa imyiteguro myiza ico ushobora kubwira ndashimiye aba sponsor cyangwa abantu bariko barasapotinga nyine kugira umuziki wanjye utere imbere na cyane BTV ndashimiye BTV kuda support kwimana bahezagira amina indirimbo yiwe rero kora mwandanye muryoherwa mukanya cyo twakira n'abandi batumire bakurikira nabyo kuza kumarana umwanya udasanzwe afise ibibazo nabyo cyo tuvugana ku ndwara ya cancer mu ibere nta muntu yibere yo mu ibere baraza kutubarira neza mukanya cyo tubandana ikiganiro cyacu binabyo